Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Ni iteka n'umunezero byo gusubira kubana namwe inshuti namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu ndabahaye ikaze yo gukurikira amakuru yo kuri no munsi wa gatatu igenekerezo rya 12 ndamukiza umwaka wa 2023 ingingo nkuru ziyagize nizi zikurikira. Mu gihe hasigaye iminsi ine gusa ngo hatangure igice cya gatatu cy'umwaka w'ishure, bamwe mu bayobozi b'amashure afise uburaro bavuga ko batabona uko bazogaburira abanyeshure kuko leta itaratanga amafaranga yabigenewe. Ivyo rero ngo bikaza byiyongera ku madeni y'umurengera ayo mashure asanzwe aheranye. Muri ano makuru turagaruka kandi ku bwicanyi bubandanya kwimonogoza aho mu ndwi imwe gusa hagandaguwe abantu 7. Umuntu umwe yarapfuye kandi ahitanywe n'imvura yavuye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere uheze muri komine Nyabiraba intara ya Bujumbura. Imvura yanasambuye amazu atari make. Abahuye n'ivyo byago basaba gufashwa yihuta. Yamwe nandi twabateguriye ni mukanyisase mwidonido. Ndasubiye kubaramutsa. Imbere yo gutangura no makuru mudukundire tubanze dukosore akanenge kibonekeje mu makuru yacu yo kuri uyu wa kabiri. Uburongo y'umuhari inamahoro uhurikiyemwe abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi si Maria Louise Sibazuri nkuko twabivuze, ahubwo ni Maria Louise Baricako. Baradutunga rero kuri ako gakosa kashitse tutavyipfuza. Hano makuru rero tuyahereye mu gisata cy'umutekano aho hari umunyororo yaraye yishwe arashwe mu ibero rikuru rya Mpimba ni muri zone ya Musaga komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru ava muri iryo bohero havuga ko uwo munyororo yari kwaragerageza gutoroka ari kumwe n'uwundi araheza araswa bamaze gufatwa n'igipolisi. Ni nkuru tubaza Elvis niyo mwongere. Uwo munyororo yaraye yarashwe mu ibohero rukuru rya Mpimba yarazi ku izina rya Sheriff. Amakuru ava mu iryo bohero amenyesha ko yishwe arashwe n'umupolisi ari mu bashinzwe gucungera iryo bohero. Uwo munyororo ngo yarashwe ari kumwe n'uwundi umwe bari bafatanije kugerageza gutoroka. Kubwo amasoko yacu uwo munyororo ngo yarasiwe ahari gikoni aho mu ibohero rya Mpimba. Niho bafatiwe uko ari babiri n'abapolisi babicarika hasi, umwe muri bo acaramurasa abapolisi bagenzi we bamubuza nkuko amakuru twahawe n'abanyororo abimenyesha. Uwo mugenzi we yaciye asubizwa mu ibohero akaba yugaraniwe ahitwa Tingitingi. Isoko ryacu mu ibohero rikuru rya Mpimba rimenyesha ko uwo munyororo azwi ku izina rya Sheriff ataho yari yanditswe mu gitabo c'abanyororo baho mu ibohero rikuru rya Mpimba. Iryo gandagurwa ryiwe rero rikaba ryahatwe gutera intureka muri iyo nzu y'abafungwa kuko benshi muri bo bahavuye bafatwa n'agashavu kuko yarashwe kandi yari yafashwe anaraswa hari abariko baramama. Amakuru ava mu ibohero rikuru rya Mpimba amenyesha ko uwo mupolisi yahavuye afatwa yakwa n'inkoho yiwe. Elvis niyo mwongerero ko kugerageza gutoroka rero ngo kuba gufitaniye isano n'inzara iri mu mabohero kubwa amasoko yacu aho mu Mpimba. Muri iryo bohero bamaze iminsi 5 bahabwa ibiharagi gusa, naho nyene ngo by'intica ntikize. Abanyororo bahafungiwe bakavuga ko inzara ibarembeje. Tondanize mu yavugwa mu gisata c'agati y'akazi na muntu. Abanyagihugu bo muri zone ya Maramvya komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura bariyamiriza ukutihanganirana muri politike babona ko kugeze ku rundi rwego. Kuri uyu wa kabiri ibikorwa byo gushingura umunywanyi w'umugambwe CNL mu itongo ry'abapfuye ryo kumugirigiri ngaho nyene muri zone ya Maramvya byaraburabujwe n'akagwi k'imbonera kure karongowe n'umukuru wa zone ya Maramvya hamwe n'urongo y'imbonera kure muri komine ya Mutimbuzi. Abo banyagihugu bagasaba abarongo y'umugambwe uri ku butegetsi guhagarika iyo ngendo igezaho badasonera n'uwapfuye. Kurikira umwe mu banyagihugu baho muri zone ya Maramvya yaganiriye na radio RPA. Kamara Mazakara kabereye muri zone Maramvya mu itongo ry'abapfuye rero ahantu bita ku mugirigiri. Hariho umuntu yitavye Imana asanzwe avuka muri zone Maramvya nyene. Umuryango ufata ingingo y'uko bomufuba n'iteka mu itongo ry'abapfuye ku mugirigiri. Uwo rero yitavye Imana yitwa Nzigirabarya Berse yarasanzwe ari n'umunywanyi wa CNL, ariko rero bamaze gutegura kumuhamba. Mu by'ukuri ifuga ryiwe ntabwo ryagenze neza. Ni ubwa mbere tubonye mu mateka y'igihugu aho agateka k'umuntu yapfuye
katubahirizwa na gato. Ahatari hake ikiziga baracunamira, mugabo muri zone ya Maramvya ho byabaye ukundi kuntu. Mu gihe rero isaha zine batanguye kwigana amajambo ingene uwo muhisi yabayeho ibyamuranze, niho haciye hashika umukuru wa zone Maramvya yitwa Hakizimana Albert, hashika n'umukuru atwara imbonerakure muri komine ya Mutimbuzi, kenshi azi ku izina rya Richard, bakamutazira mu nyitse. Haca haza rero n'uwundi bita Shimirimana, mugabo benshi bamuhamagara Shimwe, wo muri Maramvya Trekere. Harimo n'uwitwa Niyonzima Anise, haba ari n'umukozi wa komine ya Mutimbuzi. Baca baburagiza rero ifubwa rya wa muhisi yapfa Nzigira barya Delphin. Baca barihera ku mashurwe, barakatagura, barayata, ntakwiye gushyirwa ku rugori rw'amashurwe. Bapfuye iki? Bapfa ko atari bahuza ivyumviro vya politiki. Iryo fubwa rero ryagiye kuba neza igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo, kubera ko habaye abatama b'ibicocoro baza gusukamwo amabisi, harimwo abakozi b'Imana. Umuganga CNDD urakwiye gutanga inyigisho, na cane cane ugahindura ivyo bahaye imbonerakure, kubera inyigisho bagiye baraha imbonerakure n'ubu ahubwo ho gupunguka babandanya bongera ko ikibi. None gayemwe ubu twahava tubona kaburi kazohambwamwo abaCNDD gusa, canke akaburi kazohambwamwo abandi bo mu yindi migambo. By'ukuri iyi ngendo igayitse irakwiye guhagarikwa ikahava, hakaba abantu bafite ubuntu bagira ico bubaha bagira n'ico basonera. Turakaze babijejwe mu karere ko komine Mutimbuzi, abatwara umugambwe CNDD muri komine batanga inyigisho zibereye kugira ngo ivyo vyiyumviro bigayitse abo bantu babikure mu mutwe wabo. Nari nabiciye ku masonga ubwicanyi bw'agashinyaguro butera bwiyongera mu gihugu. Mu kiringo c'indwi imwe gusa abantu bashika indwi barishwe muri ubwo buryo mu mihingo itandukanye y'igihugu. Josiane Muzaneza. Intara ya Karusi yishwe mu bw'agashinyaguro abantu batatu mu kiringo kidashika indwi. Uwa mbere n'umukenyezi atashoboye kumenyekana uwo ari we yiciwe kuri uyu wa kabiri muri komine Buginyuzi. Uyu mukenyezi yari afise inda y'imvuka, bakaba bamutoye atekeye mu mufuko n'uruhinja rwiwe munsi y'uruzi Ndurumu rugabura komine Buhiga na Bugenyuzi. Uwa kabiri nawe nyene n'umukenyezi yitwa Ndaharambiye Anita, yatowe ikiziga kuwa kane w'indwi heze ku mutumba Mutara uri muri komine Mutumba. Nkuko ababonye ico kiziga babimenyesha, yishwe akerewe izosi. Uwugira gatatu n'umunyezamu wo kuri lycée communale Buhiga yitishijwe amahiri n'abagizi ba nabi bari baje kwiba kuri iryo shure kuwa gatanu heze. Aho bagizi ba nabi bakaba bagiye bivye imashini nyabwonko yo gufotora impapuro n'iyo kuzisohora. Ahandi hagandaguwe abantu mu buryo bw'agashinyaguro ni mu ntara za Muramvya, Ngozi, Kayanza na Bujumbura. Imuramvya hishwe umugabo w'imyaka 55 wo ku mutumba Muramvya komine Muramvya nyene. Umuhisi yishwe akerewe izosi, akaba yatowe ikiziga ku munsi wa kane w'indwi heze. Kuri uyu wa kane nyene mu ntara ya Ngozi haratowe ikiziga gitekeye mu mufuko ku mutumba Karungura muri komine Mwumba. Uwagandaguwe yitwa Ndacayisaba Gilbert Batazira Sandri. Aho nyene mu buraruko mu ntara ya Kayanza umusore yitwa Nyonsaba Olivier yarishwe akerewe izosi kuri uyu wa mbere uheze. Uwanyu mu ruganda rwa RPA rwamenye ko yishwe bw'agashinyaguro n'umwigeme yitwa Immaculée Mwaruke Muhemedi Felicité, umunyeshure muri kaminuza y'umwizero wa Afrika, akaba yarasanzwe ari n'impunzi y'umukongomani kazi. Yitwa Cumiswe Mbugita munsi y'umukondo, akaba yagandaguriwe ahitwa mu Gahahe muri zone Rubirizi komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura. Arakoze Josiane Muzaneza. Iyi muri ko murakurikirana radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Nyuma y'akaruhuko gato amakuru twabateguriye arabandanya. RPA. Mu gisata c'intwaro abakukuruke bahoze ari abakozi ba leta basaba kudugirizwa agahembo bahabwa ku kwezi hisunzwe ibwirizwa ribigenga rihari. Mugenzanje Ines Gakiza aragaruka ku kugene iryo bwirizwa ritegekanya ko byokogwa. Iryo bwirizwa rishinga uko abakukuruke bakoreye leta badugirizwa pension bahabwa ku kwezi ryatewe kw'igikumu na President Evariste Ndayishimiye kuwa 14 Ntwarante umwaka uheze w'2022. Abakozi begwa niyo mpinduka bari mu migwi ibiri. Umugwi wa mbere ugizwe n'abakozi bo mu bisata byose vya leta bakukurutse kuva mu mwaka w'2020 umwaka President Ndayishimiye yashitse ku butegetsi.
iryo bwirizwa rivuga ko bahabwa pension ingana n'umushahara bari bagezeko. Abagize uwo mugwi baziganirizwa muri INSS, ibiharuro biva muri ico kigo vyerekana ko baharurwa mu bihumbi 55, no kuvuga abakukurutse mu mwaka w'ibihumbi 2020, umwaka w'ibihumbi 2021 hamwe n'umwaka w'ibihumbi 2022. Umugwi ugira kabiri ni ugizwe n'abakukurutse imbere y'uwo mwaka w'ibihumbi 2020. Aba bakaba barimwe imico ibiri, abahabwa pension iri munsi y'ibihumbi 30 ku kwezi hamwe n'abayarenza. Abo badashikana ibihumbi 30 ku kwezi, iryo bwirizwa rimaze umwaka ritewe kw'igikumu n'umukuru w'igihugu, rivuga ko baca badugirizwa pension bagashikana bose ivyo bihumbi 30 ku kwezi. Kubayarenza naho aribo bagize umuce wundi, nabo nyene bategerezwa kudugirizwa pension. Itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 16 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022 rivuga uko iryo bwirizwa ryo muri Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2022 rishigwa mu ngiro, rivuga ko abo barenza pension y'ibihumbi 30 ku kwezi bakukurutse imbere y'ibihumbi 2020 badugirizwa ku rugero rutegerezwa gutomogwa n'ingingo y'abashikiranganji w'ikigega ca leta n'ubujejwe ivyo gutegekaniriza kazoza. Abagize uwo mugwi wa kabiri baziganirizwa muri INSS bakaba barenga ibihumbi 150. Iyo migwi yose rero uko ari ibiri gushika ubu nta numwe uradugirizwa pension nk'uko bitegekanywa n'ibwirizwa nimero 1 gashinze ubusi 9 ryo kuwa 14 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2022. Ines Gakiza mu bijanye n'intwaro kandi umuyobozi w'indero muri komine Ruhororo intara ya Ngozi hamwe n'urongo y'umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine baradomwa ko urutoke ko bari mu biba amahera y'igihugu. Bavugwa kuba bari nyuma y'idosiye y'abigisha babiri bamaze amezi menshi bapfunzwe ariko imishahara yabo ikaguma isohoka. Abo bigisha ngo basanzwe ari abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD. Idonido na Eric Niyonzima. Kamwe mu buroro butangwa n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD muri komine Ruhororo ko busuma bukorwa n'indongozi nako mwigisha azwi kw'izina rya Innocent yigisha kw'ishuri shingiro rya Nyamugari ya kabiri amaze imyaka 2 afungiwe mu bihohero rukuru ryo mu ntara ya Ngozi. Igitangaje kubwo abanyagihugu ningene uretse ko urupapuro ruranga ko mwigisha yitwaye mu kazi buri mwaka gwafunzwe gwa marusoka katagikora ntibatabura n'ingene n'umushahara wiwe udasiba gusohoka buri kwezi. Amasoko ya RP yemeza ko uwo mwigisha asanzwe ari umunywanyi wa CNDD-FDD abandanya hembwa abifashijwemo na Innocent Ndayisenga ajejwe indero muri iyo komine, Jean Paul Manirakiza arongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine Ruhororo hamwe na Mama Esther Birukundi musitanteri wa Ruhororo. Ndi umwana w'igihugu mu ntara ya Ngozi n'umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD abajejwe indero kwa Ndayisenga Innocent ariwe atwara indero kwa komine n'umukuru w'umugambwe Manirakiza Jean Paul n'umunyamabanga musitanteri Birukundi Mabete bashobora guhindura umuntu mu manyanga. Notanga akarorero k'umwigisha amaze imyaka 2 mu gasho y'intara ya Ngozi azwi ku izina rya Innocent yagirizwa kuba yaragize icyo twokwita escroquerie ku banyagihugu bakaza batwara amahera mugabo n'uyu munsi bigaca bitwereka yuko uwo mwigisha n'uyu munsi amahera yiwe abandanya asohoka. Amakenga dufise ntituzi ko umwarimu ariwe ahise akayatora n'uko yabatwara abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD. Uretse uhari n'undi mwigisha wo muri komine Ruhororo aguma ahembwa kandi amaze amezi 7 afunzwe. Uwo mwigisha nawe nyene n'umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi yagirizwa kunyonyeza amafaranga y'ivuriro mu kwigana umukono w'abarongoye iryo vuriro. Akaviro kagira kabiri nako mwigisha yitwa Ngenzebuhoro Pierre amaze amezi arenga 7 mu kazi k'intara ya Ngozi akaba yafunze yagirizwa kwiba amahera y'ivuriro ya Ruhororo aho yari asanzwe atwara urwego rw'ivuriro bita koza aho yagize kwigana imyakire nawe nyine icyo gihe akaba yakuye kuri konti y'iryo vuriro miliyoni 10 uyu munsi akaba afunzwe. Nawe ubwiwe nyene uyu munsi abandanya ahembwa kuri kwamwe. Byose tukabona yuko ari itunga ry'igihugu ribandanya rinyonyezwa. Abanyagihugu bo muri komine Ruhororo basaba ababijejwe kugarukira itunga ry'igihugu abo bategetsi ntibagume barenga ku mategeko bazi ku nyungu zabo bwite. RPA ntiturashobora kuronka Innocent Ndayisenga arongoye indero muri komine Ruhororo, Jean Manirakiza aramutwa CNDD-FDD muri komine Ruhororo hamwe na Birukundi Mamerte arongoye komine Ruhororo kugira bagire ico bashikirije kuri ivyo. Eric Niyonzima urakenuye mu gisata c'indero mwari mwavyumvise navyo nyene mu ncamake. Abayobozi batari bake b'amashuri
afise uburaro baratewe umutima uhagaze n'amadeni y'umurengera ayo mashuri afitiye abadandaza bayashorerako ibifungurwa bigaburirwa abanyeshure bayigako. Ivyo bikaba biruko mu gihe leta itaratanga n'amafaranga azogaburira abanyeshure kandi hasigaye iminsi ine gusa kugira ngo hatangure igice ca gatatu c'umwaka w'ishure. Inkuru tubaza Dani Claire iratwumva. Amashuri afise uburaro atari make mu gihugu yugarijwe n'amadeni afitiye abadandaza bayashora ko imfungurwa z'abanyeshure nk'uko bishikirizwa n'isoko ryacu rikorera mu gisata c'indero. Ivyo bigatumwa hanini n'iduzwa ry'ibiciro vy'ibifungurwa ryabaye ndanse mu gihugu hamwe n'uko leta ata buryo bukwiye ironsa ayo mashure kugira ishobore kuriha imfungurwa ziba zagaburiwe abanyeshure, imfungurwa kenshi baronswa n'abadandaza ku madeni. Isoko ryacu rikamenyesha ko igice cya kabiri cy'uyu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2022 ushira w'ibihumbi 2023 caheze amashure menshi y'uburaro afitiye amadeni abadandaza, amadeni azayiyongera ku yandi atarishwe mu gice ca mbere cy'uyu mwaka w'ishure nyene. Mu gihe ibiciro vy'ibifungurwa vyadugijwe ku rugero runini cyane, abayobozi b'amashure y'uburaro baranegura ko leta yoyo itigeze yongereza uburyo itanga bwo kugaburira abanyeshure. Nukuvuga ko leta igitanga amafaranga amajana 900 ku munyeshure ku munsi. Ayo mafaranga uyateranije n'amafaranga y'ishuri umunyeshure atanga, usanga umunyeshure ace yandikirwa gufungura amafaranga yababa 1300 ku munsi. Imwe cyo gutegura ifungurwa zitarimwo. Ni mu gihe bivanye n'akarere ishure riba ririmwo, umunyeshure afungura ku munsi hagati y'amafaranga 2000 hamwe n'ibihumbi 2500 ushitemwo inkwi hamwe no guhemba abakozi bo mu gikoni, nk'uko vyemezwa na bamwe mu bayobozi b'amashure afise uburaro. Iruhande y'ico kibazo c'amadeni amashure menshi y'uburaro afitiye abadandaza, abayobozi b'ayo mashure bavuga ko leta itaratanga amafaranga azogaburira abanyeshure mu gice cya gatatu c'uyu mwaka w'ishure gisigaje iminsi 5 kigatangura. Bamwe mu badandaza baheraniwe amafaranga bakaba bamaze kugabisha abayobozi b'amashure afise uburaro ko atamfungurwa bazosubira kubaha batabanje kubariha amadeni yose babaheraniye. Abayobozi b'amashure afise uburaro bagasaba leta kwikubita agashi ikishura amadeni ifitiye abadandaza, igaheza ikongereza amafaranga itanga yo kugaburira abanyeshure yisunze uko ibiciro vy'ibifungurwa vyifashe ku isoko. Atari uko basaba leta kuba ariyo izana imfungurwa ku mashure nka kurya bimeze mu gisirikare, mu gipolisi hamwe no mu mabohero. Ivyo bidashoboka babona ko uburaro mu mashure bwo kugwaho ngo kuko mu minsi iri imbere bizokwanka gose ko bagaburira abanyeshure. Abadatashe iwabo bazohava bagwara ingwara ziva ku gufungura nabi. Hari umuntu yapfuye ahitanywe n'imvura yaguye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere uheze ku mitumba igize komine ya Nyabiraba intara ya Bujumbura. Iyo mvura yarasambuye kandi inzu 200 yonona n'imirima y'ibiterwa bitandukanye. Abanyagihugu basamburiwe amazu n'iryo segenya muri kino gihe bari mu kangaratete basaba imfashanyo yihuta igizwe n'ibisakazo be n'ibifungurwa. Inkuru ya Elisi Mugisha. Abo banyagihugu bifumbereje kubera imvura yahitanye ivyabo nabo ku mitumba ya Mayemba na Gasarara iri muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura. Abanyagihugu bo muri ayo makomine bamenyesha ko iyo mvura yaguye kuri uyu wa mbere yahitanye umunyagihugu inzu imuguye ko iranasambura izishika kuri 200. Muri kino gihe bene ayo mazu yasambutse ntibagira aho bakika umusaya, bakaba basavye indaro mu banyagihugu nk'uko uyu munyagihugu abitwiganira. Iyo mvura yarahitanye umutamari mu nzu imugwako acaracikana ubwo nyene sika 200 arabomagurika. Ubu abantu basimbereje umugeye mu migana, abandi nabo bari muri ivyo bihomoka imvura ibatsindaho nyene. Uyu munyagihugu avuga ko n'ibiterwa nka vyose vyononekaye cane cane ibiterwa vyankenerwa. Iyo mirima harimwo ibiterwa, ibiharage, imyumbati, aborozi b'ibitunguru kubera urubura rwinshi ibitunguru vyarononekaye. Ibiharage vyo ntiwovuga bari bageze mu kurembera, ntiwovuga ni hatari. Vuga ikibagiwejo ibitoki vyo nta n'uwo bivuga vyari vyarahone vyaragiye. Imirima hanini yononekaye n'ibiharage n'imyumbati n'ibitunguru n'itomati n'ivyo bintu vyononekaye cane.
abo banyagihugu bo muri komine Nyabiraba basaba leta kubagarukirako na cane cane mu kubaronsa imfashanyo y'ibifungurwa hamwe n'uduhemba kugira ngo babe barashira ku mazu yabo bashobore kurankaho bakika umusaya muri kino gihe c'imvura. Uruganda rwa RPA ntigwashoboye kuronka musitanteri wa komine Nyabiraba kugira ngo tumubaze ico agiye gufasha abo banyagihugu bari muri ako kangaratete. Uruganda rwa RPA ntigwashoboye kuronka musitanteri wa komine Nyabiraba kugira ngo tumubaze ico agiye gufasha abo banyagihugu bari muri ako kangaratete. Arakoze na Elisi Mugisha. Abanyagihugu bafata ingendo hagati ya Bujumbura n'intara zo mu buraruko baridogera ubusuma bubera mwigurishwa ry'amatike yo kwiyunguruza. Bamwe bavuga ko inyuma y'umutaga bongera ko amafaranga arenga ibihumbi 600 ku giciro kihasanzwe kugira baronke itike. Emile Nibasumba. N'ubusuma budasanzwe abagira ibibazo nk'ababa bazi kwaza kuduga inyuma y'umutaga. Uwo munyagihugu avuga ko yamanutse ava mu ntara ya Muyinga mu mpera z'indwi iheze umuduga w'ishirahamwe Volcano umushikana ku gituro cyaho bita kuri Kotebu kubera ko ngo yari amaze kumva ko inyuma y'umutaga amatike ya bisi akunda kuba yaheze yaciye yihutira kurondera itike imusubiza inyuma ngo hari saa 4 n'igice zo mu gatondo. Baja kuri Volcano gutegera heze, baja kuri Memento gutegera heze. Hanyuma wewe umaze kwiranga yuko arondera nk'imodoka zindi zo hanze ngo zigutware, umuntu akaza kubona isura yashakoshe nguja hehe, utijewe nji Muyinga canke Ngozi canke mu Kirundo. Ubaje buya rero akubaza itike zaheze, mugabo namba ufise amafaranga ndakwereka hari imodoka y'uwikorera twibigomba kuduga asiganye ikibanza kimwe gusa. Amaze gutanga ibihumbi 200 ngo yahavuye abona ahabwa itike ya Volcano isanzwe igugwa ibihumbi 13,500 uwayimuhaye amubwira ngo yinjire mu muduga. Bamubwira uti none agateko atazina ririko ko mwambwiye ko ari yindi ahubona nuri aho atazina ryanjiriko ngo ngenda gutwara akagutwara buririyo ama wayurira ugahereza itike bagatabura. Urumva itike igugwa 13,500 bagacayigurisha umuntu ku 200. Uko amasaje ndayiyongera niko bagenda bazidoza ideye. Uwo munyagihugu asigura kudashobora kureka kugura iyo tike kuko kurara mu gisagara ca Bujumbura navyo nyene ngo bizimvye. Uraraba uti hamwe norari no kuyaho nzoze gutonda ihoteli n'amafaranga ivyo ufungura n'amafaranga umwanya utakaje w'ivyo ariko urakora. Urumva abantu bagahitamo gucibwa amaboko guce nyene atari gushaka kwabo ari kubera babuze uko bagira. Nukuri ni ikibazo gihanze abantu batari bake. Kubw'uwo munyagihugu ubwo busuma bukogwa n'imigwi y'abantu itari munsi y'itatu. Utone rero kubera ko ivyo byose bavyiyumanganya bakemera bakatugana abantu b'amatike atanditse ko amazina ariko gusa iyo baja ucona ko nabo haba hari ico babizeko. Cyo tuvuga ko ari ubusuma bugizwe n'urunani rw'abantu batari munsi ya 3. Abatabura amatike n'abakomisiyoneri baza kurondera abantu n'abashoferi bagendesha izo modoka. Twarondeye urongoye ibiro vy'ishirahamwe Volcano ku gituro c'imiduga cyo kuri Kotebu ariko ntitwamuronse. Mugabo bamwe mu banyagihugu bafata ingendo zo hagati mu gihugu bungurujwe n'amabisi ya Volcano na Memento basaba ko iyo ngendo yo kubasahura yohagarara ababifisemwe uruhara nabo bagahanwa hisunzwa amategeko. Emile Nibasumba ndagukengurukiye. Ningaha rero bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu hagarukiye amakuru yo kuri 12 ndamukiza umwaka wa 2023. Ngire ko nkengurukira mwebwe mwese mwafashe akanya ko kuyumviriza bagenzanje umwe wese kuco yaterereye kugira ngo ano makuru ashobore gutororokanywa hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye mvuga mu kanyumva nabo nyene ndabashimiye. Kuri mikro yari Emmanuel Ninge ko mugira amahoro n'umugisha aho hose muherereye.